Yes I Legimo Music Club agateka kumukozi wo muntu Lick Production Hope Studio. Reka kwiyakimigisha umukozi wo munzu n'umuntu nk'abandi ntugadahabwa ikibanza ciza akeneye agateka gatekwa abandi akeneye ubuzima bwiza ndetse n'icubahiro gihabwa abandi gihabwa abandi. Hari abafatwa nk'umucakara buri gihe akababara imisi yiwe yose ikamariye amarira ntakwirizwa agashahara ari naho akabura niyakarose nihisungwa ibikorwa akora ababazwa n'abakingira inyota n'inzara n'ubuzima bw'abana ni wenyene abukingira aho kumushimira kuri ivyo bikorwa akora bakamufata nk'umuja aho kumushimira kuri ivyo bikorwa akora bakamufata nk'umuja. Reka kwiyakimigisha umukozi wo munzu n'umuntu nk'abandi ntugadahabwa ikibanza ciza akeneye agateka gatekwa abandi akeneye ubuzima bwiza ndetse n'icubahiro gihabwa abandi gihabwa abandi. Ukazamba boss arashitse n'ijiri habura we shaka do urabona ibi bintu kuru biri mu kajagari menye neza ko amahera ya kuno kwezi ntegezwa kugukata 5,000 kandi nakiyakira muri mbwa yamenye amahera yacu ntegezwa kuyakura kandi ivyo biruko nyene ubimenye ntaco duharira noma sana umukozi wo munzu ntabwo ari umujana mu bitahure agakora ikosa uragerageza umuhanure ko kenshi burya ibintu tubona ni magiriranire umukozi umukoresha twese turakeneraniye nitwiteho cane ico tumariraniye umumvikano n'ikiyago ciza turabikeneye kugira umuntu akora akazi kiwe yisanzuye kiwe yisanzuye. Reka kwiyakimigisha umukozi wo munzu n'umuntu nk'abandi ntugadahabwa ikibanza ciza akeneye agateka gatekwa abandi akeneye ubuzima bwiza ndetse n'icubahiro gihabwa abandi gihabwa abandi. Yo, le grand soliste Olivier c'est ça Fichulo Yesa ingénieur Isdos le grand pianiste c'est ça le papa Wayne Mazé Studio Yesa